wanje ni Kristo. Abakunzi b'amahoro, abakunzi b'amahoro ni ikiganiro mutegurirwa n'ishyirahamwe Transworld Radio mu Burundi, ifashwe mu mugongo n'umugambi Christian Initiatives for Peace CIP mu Burundi. Kaze mu kiganiro abakunzi b'amahoro. Ndakura mukije inshuti mugenzi mukuzana kino kiganiro abakunzi b'amahoro. Uri kumwe na Rodasman Akiza ndagutunganiriza. Mu kiganiro cy'uno munsi mugenzanje Gina Sasagare aganira na Teddy Harushimana aho bavugana ku gukunda igihugu. Reka tubatege yombi. Bakunzi b'ikiganiro abakunzi b'amahoro, turabaramukije amahoro y'Imana kandi turabahaye ikaze muri kino kiganiro cacu, arico kiganiro canyu. Uyu munsi tugiye kuganira ku bijanye n'urukundo umuntu ashobora kugirira igihugu ciwe canke gukunda igihugu nkuko tubimenyereye kuvyumva. Uyu munsi nivyo tugiye kuganira, tukaraba mbega igihugu iyo tuvuze tuhamagariwe kugikunda twumva iki, mbega igihugu dufatira kuki kugira ngo dushobore kumenya ico kintu citwa igihugu niki, dushobora kugikunda gute, umuntu yokora iki bigaragaza kugira ngo abandi bamenye ko agikunda, nibikorwa ibihe, umukristo yo kumva kamo kameze gute kugira ngo kamufashe mu bukristo bwiwe kugira ico aterereye mu kugaragariza igihugu ciwe, urukundo afise kuri co icahamagarirwa, ico igihugu kimusaba, ariko kandi nico igihugu kimwiteze ko cyane cyane nk'umukristo kugira ngo igihugu gishobore gutera kije imbere abantu babamwo muri ico gihugu canke abo babana, mbega bomwitega kwiki nk'umwene igihugu canke umunyagihugu. Ibyo byose nibyo tuja guca hirya no hino muri kino kiganiro abakunzi b'amahoro, kubera ko ni ibintu bibiri, urukundo n'amahoro ni ibintu bibiri bitezwa kujana. Iyo dukunda igihugu tucifuriza amahoro, mbega amahoro tuyarondera gute? Turayahamagariwe kuyatsimbataza no kuyarondera no kuyabungabunga. Ibyo byose hari ibyo tugomba kumenya dufatiye kuri ico gihugu duhamagarirwa, kuko umuntu wese aragira igihugu abayemwo, ari ico abamwe nk'imvukira canke ari ico abayemwo nk'aho yagerereye. Uko biri kose arafise ico yiteze kuri ico gihugu, ariko n'igihugu kirafise ico kiba kimitezeko. Ibyo byose tugiye kubica hirya no hino turi kumwe n'umutumire wacu. Umutumire wacu ni Teddy Harushimana, turamumenyeye muri kino kiganiro kandi turamushimira gose kubera ko iyo tumwikoze ko aratwitaba. Teddy, ndabaramukije amahoro. Amahoro y'Imana abane namwe. Murakoze kandi turabashimiye ko mwongeye gusubira kwigora kugira ngo tuganire muri kino kiganiro abakunzi b'amahoro, kandi tuganire kuri kino kintu citwa urukundo rw'igihugu canke igihugu, kuko ndazi ko mu byo mufise ku mutima namwe mubona mwoneze guhagize ico dushobora gushika ko canke abantu bashika ko ari nk'abarundi, kuko turabarundi turi muri kino gihugu c'u Burundi. Ndazi ko ari inkoramutima kuri mwebwe. Rero kaze muri kino kiganiro tuganire kuri bituno twariko turavuga, mbega igihugu dufatire ku Burundi turimwo. Iyo umuntu bavuze bati wewe bategerezwa gukunda igihugu, ico kintu yocumba gute, nibihe yofatira ko kugira ngo ashobore gutahura neza igihugu icarico? Egome, murakoze cyane kuba mwantumiye, kandi kino cigwa ni cigwa kuri jewe navuga nti cinkora mutima, kubera yuko iyo turiko turavuga igihugu tuba tuko dushaka kuvuga hanini cyane ahantu kanaka abantu basanzwe baba, kandi ako gace abantu babamwo kakaba kagizwe kandi n'imbibe zitandukanye. Kuko nayo ntangiye kwishura ikibazo cawe ca mbere aho mubaze muti none igihugu niki. Umva rero igihugu no kuvuga ngo ni gice kanaka, kikaba gifise imbibe, mugabo kandi kaba gifise n'abantu basanzwe baba muri ico gihugu, barashobora kuba abavuke muri ico gihugu canke se abandi baje bava mu bindi bihugu baje muri ico gihugu kuharangurira ibintu bitandukanye. Mugabo kandi nabo banyamahanga nabo nyene barashobora gucika abene igihugu bico gihugu bashikiyemo. Hanyuma ikindi kintu naco turiko turavuga igihugu duca twumva inzego zisanzwe zihari, kubera yuko ahantu hose ari abantu birasaba kuba hariho inzego zitandukanye zishobora gufasha abo bantu kwishira bakizana
zishobora gutuma abantu boroherwa mu gihe bakeneye kwitura inzego kanaka, nk'akaroro inzego z'ubutungane mu gihe umuntu afise ibintu kanaka bimubakiye cyangwa se hari amatati kanaka, haba hariho za sentare. Ivyo vyose nizo nzego zijejwe kugira gute gukurikirana ubuzima bw'igihugu. Hari abajeje umutekano, bajeje gucungera imbibe, hari inyamiramabi. Umva bose n'abantu bari muri zo nzego zitandukanye. Umva rero tuko turavuga igihugu, reka twumve cyane cyane ibintu bikurikira. Twumve ico gice kanaka. Mu Burundi baravuga yuko Uburundi bufise icyo twakwita superficie zingana n'ibirometero, uburinganire bungana n'ibirometero 27,834 metero kwadrato. Urumva rero naho hantu ni kibanza, kandi ico kibanza gaca kigira imbibe, kuko nishaka kuvuga yuko ni kibanza kiva ngaha gushika hariya giteza kuba gifise ahantu kigarukira. Hanyuma ikigira gatatu twabonye yuko n'abenegihugu n'abantu basanzwe baba muri ico gihugu, bavukiye muri ico gihugu, cyangwa se abandi baje bava mu bindi bihugu bashobora kuza muri ico gihugu kuharangurira ibintu bitandukanye. Hanyuma icanyuma twabonye ni inzego zijejwe gutunganya ubuzima bw'izo mbibe twavuze, bw'ico gice twavuze, bwabo benegihugu basanzwe baba aho hantu. Murakoze cyane. Umuntu arashobora kwiyumvira ati iyo bavuze igihugu ntibavuze ikintu kidafadika gusa, ariko hariho ibintu yofatira ko kugira ngo amenye ati ibi nivyerekana ko igihugu canje ari iki, cyane cyane kubera ko iki kintu muvuze cyuko hari abantu baba ahantu kanaka, umuntu ashobora kubona batandukanye ati aba bantu ufatiye kuri ibi nubwo gusa babaye aha hantu baratandukanye nabo hirya y'urubibe kanaka. Abo bantu dufatire ku karorero kacu nkuko mwabivuze, hariho ababa bavukiye muri iki gihugu, hariho n'ababa baraje kukigereramwo. Abo bose barahamagariwe gukunda aho hantu babaye. Ni igiki cyo bafasha gukunda iki gihugu? Ni igiki cyo fasha abantu bari muri ico kibanza kanaka kugikunda? Ikintu ca mbere gishobora gufasha abo bantu kwitwararika igihugu cabo, ica mbere no kubanza kumva yuko ico gihugu kimeze nk'umuvyeyi. No kuvuga ati twavukiye hano hantu, nico gice duhamagariwe kugira gute kubamwo, mugabo kandi n'abadukomokako bazuba muri kino gihugu. Rero kubw'ivyo dutegerezwa kubasigira cyangwa se kubaraga igihugu kimeze neza, gitunze, kirimo amahoro, kirimo inzego zikora neza. Kubw'ivyo ni giki nokora kugira ngo kino gihugu ndagikunda. Rero kubw'ivyo rero haca haza ibintu byinshi bitandukanye biza kwerekana by'ukuri yuko ukunda igihugu. Ikintu ca mbere nashaka kuvuga, mu bisanzwe uri umuntu w'umukiriso, ijambo ry'Imana atubwira yuko abakiriso tumeze nk'itara, itara riri hejuru ku musozi. Uravye igikorwa c'itara no kumurika. Nta muntu n'umwe ashobora gufata itara hanyuma aca afata sinzi ikintu kanaka gisima ngo ace afuka. Ngabo itara urarireka rikamurika kugira ngo kumbure abari mu mwiza basho kubona wa muco, cyangwa se basho kubona ubwiza bw'iryo tara. Umva rero twege rero nk'abantu tuvuga ko turi abakristo, ni twege twatereza kuba abantu ba mbere bakunda igihugu, kuko ijambo ry'Imana ritugereranya n'umuco, ritugereranya n'itara. Rero kubw'ivyo rero mu kugira no sho gukunda igihugu, ubwa mbere mpamagariwe kugisengera. Mvuze gusengera igihugu no kuvuga ngo no gufata, mwibuke yuko ikibazo ca mbere wabajije uti tuko turavuga igihugu twumviki. Muri ivyo bintu navuze inzego. Hariho abantu bashizwe hejuru, duhamagariwe kwama dusengera kugira ngo Imana ibahe ubwenge buva kuri yo, kugira ngo bashe kumenya ukuntu batunganiriza abasanzwe baba muri ico gihugu, kandi bashe no kwiyumvira imigabo n'imigambi iza gutuma bwa buzima bw'abanyagihugu b'ubuzima bwiza, mugabo kandi n'igihugu kigira isura nziza mu makungu, kandi kaba n'igihugu gifise ijambo, kandi kaba n'igihugu giterera mu iterambere ry'ibindi bihugu. Umva rero ikintu ca mbere kiza kunyereka yuko igihugu ndagikunda n'umwitwarariko ngira wo gusengera abantu bashizwe hejuru, abantu twokwita yuko ari abarongozi, kugira ngo Imana ibafashe, ibahe ubwenge bwo kurongora neza. Kuko iyo abarongozi bashoboye
kurangura neza amabanga yabo yo gutunganiriza abenegihugu, bica bituma n'abasanzwe baba muri ico gihugu babaho mu mahoro batekanye, kubera ko bafise indongozi zitahura inshingano zabo, batahura ico bajejwe. Kuko igikorwa ca mbere, ihangiro rya mbere ry'abarongozi no kwiyumvira ni gute ubuzima bw'abanyagihugu buba ubuzima bwiza, ni gute igihugu kiguma ari igihugu gifise ijambo mu makungu. Nico gituma rero kuri uwo muntu avuga ko akunda igihugu ukaba udasengera abarongozi, aho je ncangira ikibazo. Ngo kumbure turavye ingene kuko mwabivuze muri ko muratubwira ico umuntu yotahura bavuze mu gihugu niki, mwavuze uretse ikibanza n'ibyo by'inzego kuko arizo zihamagarira gutunganya ibintu bituma abantu baboneka ko babayeho mu buryo ubuzima bwabo buguwe neza bari muri ico kibanza. Ariko kandi uko ibihe bigenda bitera bija imbere niko abantu biyumvira nyine bijanye n'ivy'uburongozi. Bamwe bakavuga bati kugira ngo uburongozi bumere neza reka abantu bari bubishirira haba barongora, mugabo ugaca usanga uyu abashaka sibo bariko bararongora. Mbega umukristo wewe aca ahagarara he muri ico gihe? Bavuga bati dufate nko kuri bavuga bati demokrasi ni uko abantu banja hamwe bakarondera aba barongora bo nyene bihitiyemwo. Mugabo n'umuko guhitamwo hari gihe niko bitegezwa kugenda, umuntu yisanga ari umurongozi ahamagara kurongora n'abatamuhisemo. Uyu mukristo canke uyu muntu abona uburongozi burahari, mugabo akavuga bati nubwo buhari jewe sibwo nashaka canke sibwo nahisemwo, byo mworohera gusenga kumbure canke uwundi kumva yuko yizeye ubwo burongozi kugira ngo mutunganirize hama igihugu gishobore kuja muri ya nzira nyene gitunganiriza bose neza uko mariko mabivuga. Kuri uwo muntu w'umukiriso avuga ati jewe kumbure umurongozi ahari sindamwiyumvamwo, uwo no muhanura yuko yohindura uburyo bwo kwiyumvira, kubera yuko dufatiye ku ijambo y'Imana twege duhamagariwe kubaha Imana n'ijambo ryayo. Ijambo ry'Imana niryo ridutegeka gusengera abantu bose bashizwe hejuru. Hakaba n'ahandi ijambo ry'Imana itubwira ngo abantu bose bari mu bibanza novuga nti byo gufata ingingo barakwiye icubahiro cyabo. Umva rero mu gihe nubashe ujya murongozi ariko araturongora, ariwe atwara ikiniki, mbandiko ndubaha Imana, mbandiko nkorera Imana. Kandi ikindi naco turabizi, tuce tugaruka no mu migani yo mu Kirundi avuga ngo haburana babiri hagatsinda umwe. Urumva rero kubw'ivyo igihambaye cyane, mbega ujya muntu ariko araturongora, mbega imigabo n'imigambi yiwe, mbega ndibonamwo, ndabona yuko nshobora kuzoshikirwa, ndabona yuko ijya migabo n'imigambi na jewe izogira ingaruka nziza ku buzima bwanje. Kuko gushika ubu nta mutegetsi n'umwe turumva dufate ngaha mu Burundi aza afise imigambi mibi. Bose baza bavuga ati turashaka ko igihugu gitera imbere, turashaka ko abanyagihugu batera imbere, turashaka amahoro n'umutekano bisasagare. Ugiye kubiraba usanga hafi nka vyose imigabo n'imigambi birasa. Mugabo rero nk'abakirisu rero duhamagariwe kuvuga ati ujya muntu ndabizi nina musengera agashobora gufata ingingo zibereye, agashobora gutunganya neza ivyo ajejwe gukora, ndabizi yuko nzobaho mu mahoro. Kuko wibuke amahoro n'urufatiro rwa byose, kuko ata mahoro ahari simbona yuko wogira umwidegemvyo nimba uri umukristo wo gushaka kugenda gusenga, wo gushaka kugenda kuvuga ubutumwa. Mugabo rero abantu bajejwe bafise izo nshingano zo kubumbatira amahoro, ubwa mbere ni leta bice mu nzego z'umutekano, mugabo kandi ubwa kabiri na bene gihugu bajeje kubumbatira ayo mahoro, kwirinda ikintu cyose cyo tosekaza ayo mahoro. Urumva rero uri umukirisu wari kuravuga ivya demokrasi, ivyo ni ibintu vyaje kuva kera mu myaka ya za 90. Turamenyereye intwaro z'imigambo myinshi aho bahiganwa, mugabo bigaca bice mu matora, hanyuma ubutsinze akaba ari we politike yiwe. Ni kuvuga ngo imigabo n'imigambi yashikirije mu gihe cyo kwiyamamaza niyo nyene ikigira gute, niyo nyene icishigwa icicika imigabo n'imigambi y'igihugu. Umva rero kubera yuko ndi umwene gihugu, ndi mu gihugu,
ntegerezwa kunezerererwa ujya murongozi naho mba numva nti siwe nashaka mugabo kubera ko ari umurundi mwene wacu tukaba tuvuka ku muvyeyi umwe yitwa Uburundi igihambaye nuko ari mwene wacu kandi niyatera imbere na Jenzo wandi ko ndatera imbere mugabo igihugu nicamera nabi bazokivuga nabi na Jenzo wandi umwe mu bavugwa nabi kubera yuko ndumwene gihugu kuko batanavuga n'ikirere bavuga igihugu bafatiye ku bantu bacitirirwa abantu bari muri ico gihugu muravuze ikintu gikomeye gice gituma no babaza kuri iki kibazo nk'abakristo cyane kenshi turakunda kwisunga ijambo ry'Imana mwakivuze ubwa mbere muri ko muratubarira ingene umuntu yotahura igihugu mwarakajambo gakomeye mwavuze ati igihugu tugomba kubanza kukibona nk'umuvyeyi hanyuma umuntu yisanga yavyawe n'abavyeyi kanaka atabahisemo ni navyo tubona umuntu yisanga yavutse muri kino gihugu canke mu kindi gihugu atariho yahisemo kuba umukristo agiye mu jambo ry'Imana avuga ati reka duhere kuri sogokuruza wabizera Aburahamu yarafise igihugu yavukiye mu mugabo Imana mu kindi gihugu irakimuha ikimuha n'isezerano aracizerera urubyaro rwiwe rurakironka mugabo twebwe abantu b'iki gihe igihugu ntitukironka muri ubwo buryo kumbure ngo turonse nk'isezerano aho hantu kuko kumbure abantu nguvu baba bashizemwo mu guhitamwa aho hantu canke ico gihugu ngo bagihitemo bagitangira ikiguzi kumbure kuri bamwe bashobore kukibamwo ntaho bihava bituma haba no kudendebukirwa mu buryo bwo gukunda n'ico gihugu kuko bacisanzemo ko ntaco batanze nta kiguzi batanze kubw'ivyo bigace bituma babifata nk'ibintu bisanzwe akumva ati kuba ndi umurundi ntawe ushobora kubinyaka kuko nta nuwabimpaye nuko nabyisanzemo niko nabandi babyisanzemo ntaho byotuma abantu baca bagira akagorane ko gutahura za nshingano muri ko muravuga zingene bagomba gufata uwo muvyeyi no kumwubaha mbere no kumwubahiriza mu bijanye ingene uwo muvyeyi tw'igihugu atunganijwe je kimwe mu bintu ndemera cyane ijambo ry'Imana ndemera yuko Imana niyo yatumye abantu bisanga baba mu gace kanaka mu kibanza kanaka canke dufatiye muri bituko turavuga baba mu gihugu kanaka umva rero kuba jewe naravukiye mu Burundi nkavukira mu gisagara ca Bujumbura nkavukira muri commune Mukaza muri zone Nyakabiga nta kintu na kimwe jewe nahisemo nta kintu na kimwe narondeye mugabo nisanze bimeze uko rero kuba rero naravukiye mu gihugu citwa Burundi kuri jewe niteka kuko turiko turavuga Uburundi ukaraba ukuntu busanzwe bumeze ukaraba n'ivyo busanzwe butunze ukaraba na kahise kaco ukaraba mu buryo ico no kwita la culture canke se akaranga ku Burundi numva ari teka kwitwa umurundi umva rero rimwe na rimwe hari gihe abantu rero bashaka guca babifata bati nibisanzwe kuba naravukiye mu Burundi mugabo uza gutahura neza yuko Uburundi yuko ari igihugu kidasanzwe mu gihe usohotse gato ukagenda hanze ya kino gihugu ukagenda mu bindi bihugu vyo muri Afrika ukagenda mu bihugu vy'Iburayi ukagenda muri Amerika ukagenda muri Australia mu Bushinwa niyo rero ucubona yuko Uburundi bufise ikintu bwiharije atakindi gihugu na kimwe cyo kwisi gifise umva rero nivyo bintu rero twovuga duti biri niki ni rudende ku Burundi nivyo rero abantu bakwiye kwigishwa kugira ngo bumve bati kuba ndi umurundi uno munsi niteka Imana yanteye nagomba rero unyemereye mvuge gusa gato mu bintu bimwe novuga ni mfatiye ahantu natembereye kuko se shaka kuvuga ibintu gusa umuntu yasomye mugabo ibintu niboneye n'amaso yanje nk'akarero ndashaka kuvuga yuko abarundi n'abantu bazi kwakira neza n'umutima ubikunze bakakira abantu bitwa abanyamahanga abantu banenana nibaza ko hari ibihugu bimwe byo muri Afrika bumvise yuko ugiye mu gihugu cabo bashaka kugufata nabi nibaza ko mumaze kuvyumva ko hari ibihugu bimwe byo muri Afrika bashika n'ahantu baturira ubutunzi baturira amamangazini y'abanyamahanga kandi ari abanyafrika nkabo kuko bavuga bati aba bantu baje mu gihugu cacu none bariko baratera imbere none baratujyanye ibintu bariko baratera imbere twege tuguma turi ahandi mugabo uravye ikintu abarundi bafise ciharije nico kintu cyo kumva yuko ujya muntu nari umunyamahanga
reka tugire gute, reka tumufate neza kandi tubane nawe neza. Naco gituma nk'ubu muravye muri kahise hariho ibihugu vyinshi vyo mu karere vyagiye biragira ibibazo hagati indani, ugasanga abantu benshi bahisemo guhungira muri kino gihugu c'u Burundi kuko bazi ngo baba twakira neza. Umva ako nakantu novuga nti kiharije kari ngaha mu Burundi udashobora kumbure gusanga mu bindi bihugu. Nibutsa neza abantu bariko baradukurikirana ico kintu cyo kumva yuko ushaka kwakira uwundi muntu umunyamahanga canke se kwakirwa umuntu akumva yuko yakiriwe. Nagomba ndababwire yuko ni kintu kiri no mu bintu Imana yari yategetse ubwoko bwayo. Imana yari yategetse abanyisirayeli ababwira ati umuntu yitwa imfuvyi, umuntu yitwa umupfakazi, umuntu yitwa umunyamahanga muzomufate neza. Umva rero kuba rero abarundi bafise ico kintu numva yuko ari kintu citeka Imana yaduhaye. Ikindi kigira kabiri novuga nti kiranga abarundi mugabo ahandi hantu vyo kugora cyane kukibona niki kintu cyo kumva yuko kubera yuko ndumurundi kumva yuko nifuza kubana amahoro. Ndiko nshaka kuhesortis cyangwa se kuzana ico kintu c'amahoro. Abarundi muri bo nabantu basanzwe biyoroheje mu buryo basanzwe bameze n'abanyamahoro. Ubiravye ugiye hirya no hino ukabiraba neza n'abantu b'abanyamahoro mugabo kwisi abantu bose bameze. Umva rero kuba abarundi dusha kuba abantu twakira abandi mugabo kandi natwege hagati yacu twumva yuko twobana amahoro kiretse gusa ari umuntu ashatse kuza kuduteranya. Mugabo kumva ico kintu cyo kubana amahoro ni kintu ciza cyane. Hanyuma ikindi kintu kigira gatatu abarundi dufise ciharije ufatiye kuri kahise n'ukuntu dufatiye ku ntwaro ya cami ukuntu bashobora gutunganya neza ibintu biri mu gihugu. Abantu bakaba bazi bati uravye ibwami ukaraba imiryango yahakorera wasanga ari imiryango itandukanye. Nta kuvuga ati urumva ngo gukora ko ndumwami mva mu muryango uyu n'uyu ndumunyakarama urumva rero abantu bose tezo gukorana n'abanyakarama. Ugiye ibwami wasanga harimo abashubi, wasanga harimo abantu bava mu miryango itandukanye. Ico naco rikaca kitwereka yuko mu Burundi mu bisanzwe ukuntu usanzwe tumeze turakunda cyane kubana mu butandukane bwacu. Kiretse mu gihe twemeye guha ikibanza babandi bashaka kuducanishamo. Muga muri rusangi ivyo ni bimwe novuga nti abarundi usanzwe dufise vyiharije. Hanyuma icanyuma nibaza yuko benshi cyane baramaze kukivuga ni ndamukanyo yacu. Uri kuraramutsa umuntu umubwira ati amahoro ni ikintu ciza cyane utazosanga mu bindi bihugu byinshi cyane byo ku isi. Kandi ndamutse utahugwa uri mu bumanuko no mu buraro. Ego hose umuntu arashaka kuvyumva kuko sinzi ko mu marga mumaze kubibona cyane cyane nk'abantu batembera hagati mu gihugu. Iyo uhuye n'umuntu mugahura mu nzira kumbura ko agenda mu mirimo yiwe ya misi yose agiye kurima cyangwa se agiye handi hantu muhuye nta kwirengagiza arakuramutsa amahoro. Mugabo siko bimeze mu bindi bihugu. Muri ivyo bihugu vyitwa yuko tuvuga ko biteye imbere umuntu umuramukije atakubuzi arashobora kukwitwarira, arashobora kugutuka. Mugabo twebwe ico kintu cyo kumva yuko umuntu umwifurije amahoro kuvuga ngo aho ugiye nuba amahoro, mu vyo ugiye gukora ube mu mahoro. Ico ni kintu kiranga abarundi. Urumva rero nariko ngerageza kwishura kuri ico kibazo cya kugira ngo abantu mumve bati naho wavuke mu Burundi ntubifate gusa ko ari ibintu bisanzwe wisanzemo mugabo wumve yuko ari teka uhoraho Imana yacu yatugiriye kwitwa abarundi kuko dufise ibintu vyiharije. Jewe ndi mu bantu bizera neza yuko hariho amoko menshi cyane yo ku isi azoza kwigira ku Burundi ukuntu dusanzwe tubanye. Ico no kwita itunga kama dusanzwe dufise ibintu vyinshi cyane dusanzwe dufise ngaha abantu bazoza kutwigira ko bavuge bati akagahugu twama twumva kameze nuku turashaka kukamenya. Hanyuma ikindi naco kumbure ntavuze ni isi ndimwa yacu ukuntu yimbuka neza. Jewe ndi mu bantu bavuga yuko Imana yadufinishije ku buryo mu Burundi ushobora kurima ikintu karaka kikamera mu kanya gato. Turi mu bihugu imvura igwa umwanya munini cyane ku buryo abantu bashobora kurima
bakimbura bakamererwa neza mu gihe bavyifashemo neza, mu gihe babitunganije neza. Urumva rero abantu ntibabifate ko gusa ari ikintu kiri ngaho kubera ko navuke mu Burundi ntaco umva kugikunda ntaco bitwaye, mugabo batahure igituma Imana yashatse yuko uvukira ngaho mu Burundi nuko hari ibintu byiza Imana yahaye Burundi. Imana ishaka yuko unezerererwa, mugabo kandi ivyo bintu ubitware no hanze bitume abantu benshi cyane baza kwigira ku Burundi, banamenye bati uyu muntu arafise kumbura kandi kantu yiharije twebwe tudafise. Ari nako gatuma kumbure umuntu yumva ikintu c'indangagaciro kuko mwari muheje ku harakanwa n'ubuvuze muti n'indamukanyo yacu iragaragaza mu ico kintu c'uko ni igihugu umuntu yifurizwamwo canke yifuza kugubwa neza, n'abarimwo bakamufuriza kugubwa neza kuko umuntu akuramukije amahoro akakwifuriza amahoro abakwifurije ikintu gikomeye. Ikiganiro cyacu cy'uno musi kirokiye ngaha, tukaba dukengurukiye Nasasagaye hamwe na Teddy Harushimana bariko baratuganirira. Ndizeye neza yuko wumvise ibitari bike, ikiganiro kizobandanya. Rero ufite ikibazo cyo kunganira, telefoni 71 amajana 24 197 canke 69 amajana 499 amajana 619. Urashobora gudusanga naho dukorera nimero ya mbere ibara ryitiriwe Gerard inimero 27. Mugire ibe vyiza naho butaha. Niwe mwami w'amahoro, niwe hora rumwisigirwa. Ico cari kiganiro abakunzi b'amahoro mutegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio mu Burundi ifashwe mu mugongo n'umugambi CIP mu Burundi. Ukaba nawe ugomba kutubaza cyangwa kutwunganira, ushobora kutwandikira cyangwa ukadutelefona wanditse ukoresha agasanduku ka posta 1140 i Bujumbura canke email twrburundi@gmail.com canke naho ukatwandikira ubutumwa bugufi kuri telefone ngendanwa inomero 79 amajana 387 199. Iyo telefone urashobora no kwitwandikirako kuri WhatsApp. Mu masaha y'akazi urashaka kudutelefona kuri 22 24 26 57. Tukaba tukwikibanuye naho butaha.